naissanta donc un Bethléem de Juda, un jour du loi, et l'autre, voici que les mages d'Orient viendront à Jérusalem disant, où est le loi de Yesu bamuhamye kera. Où est le loi des Juifs? Qui vient de naître? Car nous avons des sons en toi. Turasengera ku mutima tukwizera. Nakukora nk'umwana nokuri. Nuko atari mwe. Nakukora nk'umwana ifate nk'umuntu akuze. Wima. Mukotsi wi. O ihangane dogora sukwazi. Mukotsi wi. Ihangane. Mukotsi w'Imana. Odora. Mukotsi wi. Ihangane dada, ihangane. Mukotsi w'Imana. Oya. Ngira usanga umuntu aradupfanye turadora cyane muri banje tuzi twebwe abana bakwishengero turabana bakwishengero mutanye bigira 10 oya turagwaje nabaramu namaga tuzoba ndahangane ko aradupfanye ko mutamujanye kwishengero ko mutamujanye kwishengero dusanga harugaye wicarika nga yewe bigira 10 ntimwamisanza muhi emice ihangane umpari dayimoni jewe amwiyegeke ngubitana mwese mwiyegeke naho kubita ngaki none agwaye gute rero yafashwe arateketwa undi mwanya bikamuca imhemu bikamukubita hasi bigaca bimutakiriza ngo yo mama ndagogo ndahwereye none atabazanyira mu biki aburi mhemu umuntu agwega ari muntu atabazanyira arabura nimwe atahuri kurabesha mugira bari nibimukatagura mu bikamugira bikamukatagura cyangwa bimeze sano musenge ngo bari barioneti ruri mu ndagwavuye musenge hari uruno meze nka barioneti bijya ntambira uguma rukatagura mu nda ngaha dufashe mukotsi we dufashe n'ukuri je ntibikunda muriko murantwera amasengesho oya ntayo turiko ari kiyo ntagomba ntinzira ngo bitakunda mitsosi riko riradenduka pastor hera mitsosi riguma ari hwama mengo ni nkoki gwayagahoye kandi marigenda nkusa kabe mushiburi dufashe mukotsi we naguze ntirabiye mucanga none tumutwara he ko mutumira kwa kazo Imana tutumushira umusoko w'igitoke mukamushira indembe nagwari biki ibigira 10 n'ibishoboko mutabisanza ngaha muhira inatu zanyu za dimira zibarizwa ku makotwa no mu birori hagora kwagira gwari biki arateketwa hanyuma agaca atangura guma aburi mhemu atagura mu wewe kuciramo wewe akoma induru ngo ngo nakite ngo ndahwere ngo ndakowe umudayimoni wo kubesha barekure mizina rya Yesu amen demoni ubujyaga ubujori wimbwa ni wagwaye ubuhene bono bwo bubwabwa ariko mudakwiye kunegurira satani ari ku isi kana kabire kamivye urufungurutso kari umucomeka cyangwa kugura satani amen amen uyemeye ko ndamusengera manza kumbwira ibitangaza yakoze biri muri Bibiliya Yesu yakoze nyarutsa ugaba byabuze cyo atacho mwakoze igitangaza Yesu vuga umubira y'ibyo urufunguruzo Yesu yashaje kugurira satani ari kwisi ane pane grijesa one pastor yare kwicewe ko numva menga yazanye ngufu siwe wenyene ndiko ndakira ibintu bitandukanye nga muno rugo abagore n'abagabo badidana abatamira intwenge y'ubugarika koroka kandi bayituze mu mutumba musengere pastor nivyo ngiye gukoreramo ariko mugomba kwamanza kwakira ijambo mbere ko senga amen sama amen dasina bazikwa amen amen batu gusengera n'abatarizera nembwe muko muravura mu mpembe sa kandi Imana yari yabimpishuriye imbere ko munsi aya twamye twitabira mumanza kwihana tatwa
Imana mwijuri twese dutunganye. duharire ibyaha byacu Imbwa n'amarabaga incabica n'umugani. Imbere yuko wenda musengera abanza kumbwira ibitumwa Yesu yakoze muri Bibiliya akazura abantu. Aragwaye ararembye ntavyo. Oya umuntu yagwaye yizera ashobora gukira mu kwizera. Mu mutwe wiwe Yesu yakoze. Iteye amadayimoni mu ngurube. Kubera ari zukunda. Yarakunda kabeza. Soka nkuriraho. Vuga itangaza. Vuga ikindi. Vuga cha kindi Yesu yahindura amazi vino. Yahinduye amazi vino. We Mungu urawe inzoka. Oya. Mwazanya mu inzoka ngaha. Urawe inzoka. Mwana kwinu yitana ngaha kubera. Urawe inzoka. Asigitangaza Yesu yahereye. Warike mukayisha abakozi b'Imana. Warike mukayisha abakozi b'Imana. Umuntu akagwara mukamutonda na kumuhana. Ariko ibigira 10 mukabitonda mukabare. Oya. Sohoka. Vuga ikindi basi. Yakijije kakademu kimyaka 12. Sakademu rumwigame. Kubiki mutatu. Agati kutoka kwa Imana. Ngono batijije cyangwa kandi rimwe mutika. Urabona icyo kibazo kwa Imana. Sohoka bino. Bino nkura. Baho. Haguru. Sohoka nkura. Uri. Haguru. Tuhaguru. Abamera muhaguruka. Amen. Umupira yibye urufunguruzo Yesu. Nigihe Yesu yagomba kiza umukenyezi aragwaye imyaka y'ubutinyanga. Yaragwaye ubutinyanga imyaka 12. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yiyumvira mu mutima we ati nubwo no mukorako nakora kuyonga bw'impuzu gusa ndashobora gukira. Ico gihe Yesu ariko aravansa gatoya yavuze ngo ninda nkozeko. Ico gihe haraka bire gakomoka mu kanyosha kari kamusobye urufunguruzo. Kari umusopa. Gamaze kuri umusopa Yesu avuga ngo ninda nkozeko. Akabire kashakaranyika. Kamaze kunyika Petro yishu ijambo rimwe ati ubona ishengero rikorera tugunda nawe ubwo ngo ninda nkozeko hari mutagomba kwibakira. Amen. Renge gusenga. Bira murukore. Pastor yamusengera. Oya sisenga. Namaze kuba menso. Agwaye tuzabakira no kuri dusenge. Umva ari binezi bikunda kumutera hano kuri yo hapana dupfa. Numa basenga. Ntibikunda mwamaze gutora masengesho. Sa? Ntibikunda sidikirera ndimwe mwamaze kugifuta. Ndaduza nkumva ikintu kinigi muhera mifoza tureka guse. Biracumita. Sengera mu Shaka Imana ivuga ngo ntimuzofe kurambika ibiganza byanyu ku bagwaye bose. Sindi muri mpene. Sa? Kandi Imana yari yabimpishuriye. Mugabe ivyo mwazanye namaze kubitora. Ndiko ndacaka ngo ndakabanga umudayimoni wo kubesha. Abakozi b'Imana barakure mesina rya Yesu. Jamura masagara n'abandi biyarije bagakira bakaduka. Uyu niwe yonanirira feke hala. None chako. Njako mubiki. Ukurahira. Umasengesha. Ukurahira. Dakwere. Soka hanze. Sa? Sisenga. Kube? Sindi mu kirere. Uriko muramvangira uburyo bw'imihemu. Uguruza ikirere pastor. Uguruza ikirere. Uguruza ikirere. Ibya cumi n'ibitaza mu Tutera chorus ko kuguruza. Soka nibikunda. Sinabohota sinasenge. Tutera chorus ko kuguruza ikirere. Uguruza ikirere n'agakora. Tukura kumba gusenga nka buri mwemu kora mwebwe. Reka twumvangira. Kuguruza ikirere. Oya kende. Ibya cumi ko mutabisanza muhira. Abagwaye muraza. Reka tumutwara naho nyine hapfa reka basi tutume tumusiganga tuzogaruka. Sindi muri mwemu. Tumumutsirire. Sindi muri mwemu. Tumumutsirire. Oya suku munani tuzatumusigirira abakozi b'Imana. Sengera mukozi w'Imana. Ntibikunda namaze kumbera ikirere. Sohoka. Sohoka. Sohoka twa. Reka tukende kunetsa. Biramugore. Reka turagiye reka ntutwicire umukwayi. Ubwo mugana mucisha. Oya. Ubwo mukaje tukazima. Oya. Dakwereke. Oya reka tugende nanaki. Urabaza abasore bacu seriya. Duza arakorotse. Reka turagiye. Kirenge kabinzanira. Tugusaba amasengesho tuhasiki. Wanyana kuguruza ikirere ngo Tugusaba tukubona ikirere. Ubwo mukora mucisha cy'umukazi w'Imana. Oya muge ibintu mugize no kuri sibyo. Apa dupfa. Ubwo basazi no wabumpa.
Nubwo nagayo ujya mufumu yahora nk'umuco wo gukoresha mu bintu byo gusengera abantu. Ha? Akwiye kumurondera ferema. Bari nekuye. Urumva ipake nawe nkoresha naraturiye. Ndamugaya. None ndabuze ubushobozi bwo gusengera abantu. Abantu bamaze kunkunda bamaze kubona yuko nkorera n'ijuru ndi connecta n'ijuru. Miswa ndakigira 10 shirakize binaziro.